Reka ndabaramutse abantu mwese aho muherereye. Ndatanga ubutumwa, abantu bamwe bagatanga amakomantere babaza ngo reka kubesha, abandi bavuga ayawo, ariko uwo tuzojana, hanyuma utavyumva nawe si ngombwa ngo umuntu amuhatireko, ariko izi nyigisho ntanga ndibaza benshi abanzi murazikurikirana kandi ndazi ni ngirakamaro kuri mwebwe. Muri kano kanya nagomba ndabahe umuti ugabanya ibinure, ugabanya ubuvyibuhe ku bantu bashobora kuba bawukora, kandi ubikoze uvyizeye ni umuti mwiza cyane. Uwo muti nawo ni umuti bwoko ki? Uwo muti uva mu bimera, ni umuti uva mu bimera nk'uko ivuriro ryacu risanzwe rikoresha ibimera, riri mu gisagara ca Bujumbura, muri komine Mutimbuzi, mu Kajaga niho dusanzwe dukorera. Ikigo cacu citwa Menabu, mu majambo y'imfunyafunyo niko ryitwa. Ni ivuriro rizwi cane n'abantu bamaze kuryitura kandi rikabafasha. Menabu ni mu ndome mfunyafunyo, hanyuma mu majambo aramvuye Menabu gisigura medecine naturelle burundaise. Menabu, me ni medecine, ne naturelle, bu bena u ni burundaise. Rero uno munsi nagomba ndabahe umuti w'ukonda ku bantu basanzwe bavyibushe bafise ibinure vyinshi. Hanyuma nobwira umuntu ko yotegura indimu 6, akazironga neza, hanyuma agategura n'agatete kamwe n'agatumba kamwe ka tangawizi, hanyuma akaca ategura n'ico bita umudarasini. Hanyuma uca ufata izo ndimu 6 ugafata ukazihimbagura, ukaca ufata ukazikanya. Maze kuzikanyurira mu combo, irya juisi yayo yazirya ndimu ukaca uyishira ku ruhande. Wahejeje kuzishira ku ruhande, ico uca ukora si kindi, uca ufata birya ukanyuye zirya ndimu ntubita, uca ufata ukabikatakata duto duto, ukaca ushira mw'isafuriya. Wahejeje kubishira mw'isafuriya, uca ufata ka gatumba ka tungurusumu ukagahimbagura duto duto ugashiramwo, hanyuma ukaca ufata n'ikiyiko kininiya c'ifu y'umudarasini, ukaca ubiteka mw'iritiro y'amazi. Ubiteka iminota ishika kuri 10. Hanyuma bimaze kubira neza, uca ubikurako ukabikanyura, hanyuma ukabimena neza ukagira juisi. Uhejeje kugira juisi, ico uca ukora gikurikira si kindi, nuko uca ufata ya juisi y'indimu washira ku ruhande, uca uyisukamwo. Uhejeje kuyisukamwo, buri munsi ku mugoroba uhejeje kurya, buri munsi ku
ku mugoroba uhejeje kurya, ca ufata utugerasi tubiri twa ya juisi ya vya bintu vyose ndakubwiye ducanze, inywere buri munsi waremwe n'Imana, iyo juisi ntigucike. Ndakubwiye ko hagati y'iminsi 21 na 30 uzogaruka kumpa inyishu. Saba murakoze. Ivyo mubonaho mu gikombe ni wa mutobe w'indimu, hanyuma iyo ni tangawizi, hanyuma iyo ni yafu y'umudarasini. Ego.